kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Ari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye ari byo automatique de gestion, automatique de maintenance, automatique de communication. Kaze ku kimenyesha makuru Akejo Media. Turabifurije nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu bene umuryango wanyu umunsi mukuru mwiza, twongera tubakengurukira kuba mwihagurukiye mwebwe nyene mukaza kudutera iteka kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Tubifurije kandi mwebwe mwese turi kumwe muri kino kibanza kuba mwagize akigoro mukaza kubana natwe, eka tukanawifuriza abantu bose baba muri kino gihugu cyacu. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu, banyakubahwa mwese mu byagiye ngaha, bakoresha mwese namwe bakozi dusangiye imirimo, kuri uno munsi uri hejuru tubyagiye ngaha kwibuka incungu z'abakozi bagandaguwe n'abakoresha babo bazira akarenganyo kariganje mu kazi, akarenganyo kabwirizwa abakozi kuko abakoresha bari babagize abaja babo. Gutyo abakozi bafata ingingo yo kubyiyamiriza, abakoresha nabo bafata ingingo yo kubagwanya gushika n'aho amaraso aseseka. Inganda ziratikira. Hari mu mwaka w'1886 mu gisagara ca Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma y'ivyo byabaye haciye hari inama mpuzamakungu mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'1889 yaciye ishinga umunsi w'igenekerezo rya mbere Rusama nk'umunsi mpuzamakungu uhariwe akazi n'abakozi bivuye kuri izo ncungu. Imbere yo gushikiriza ingene zifashe hano mu gihugu cyacu, twagira dusabe umurundi eka n'umunyamahanga wese ari ngaha afate nka nkama iki kivugo nyamukuru cy'uwo munsi mukuru hano mu gihugu cyacu, nacyo kikaba ari iki gikurikira: ibikorwa nibyo teka umurundi wese akoresha impano yiwe mu kubaka imbonakazoza. Icyo kivugo kiragaragaza neza ko dukwiye guha agaciro akazi mu guharanira twese akazi kabereye kavaye desa. Akazi kabereye nako nakazi umuntu akora hanyuma nako kakamuha imubeshaho atiriwe araja gusega, mbere kakamukaniriza akazoza. Mu kazi kabereye kandi amasendika arigegeye, gutyo ibiganiro bigakomera bigatuma haboneka n'amategeko atuma akazi gakorwa mu mutekano nkange. Twagomba rero nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu Burundi tubashishiriza imyitwarariko nyamukuru y'abakozi muri kino gihe. Yicari mike yarashishirijwe mu rwandiko kwayo umushikiranganji byajejwe harimo akazi, akaba yarabigarutse ko mu mubonano twahawe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi igenekerezo ry'indwi mu kwezi guheze uyu mwaka nyene ku kinimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Hari n'ibindi vyashikirijwe n'abaserukira abakozi n'abakoresha bitavye uwo mubonano, tukaba tuboneyeho akaryo ko gusubira gukengurukira rimwe biboneka nyen'icubahiro kuri uwo mubonano yacoronkeje. Tukaba twizera ko ibiganiro bigiye kubandanya ku bintu nyamukuru biri ubu rwandike. Ibibazo nkoramutima byashikirijwe n'ibi: itegeko rigenga abakukuruke rifatiye ku muhango nyen'icubahiro yashikirije mu mwaka w'2020. Ikibazo cy'ibohorwa ry'imishahara
n'uturusho dutandukanye bijanye itunganywa ry'amashyirahamwe ya leta afite amategeko yihariye, ibiganiro mu kazi, umwidegemvyo w'amasendika, gutegereza akazoza abakozi, intererano z'abakozi ku vyerekeye gutekereza akazoza abakozi, ishirwaho ry'amategeko mperekeza agenga ibitabo by'amategeko agenga akazi, gutera umukono ku yandi masezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT, intwari ibereye bonne gouvernance, icanyuma gukingira ibidukikije. Ubwa mbere twagira tugarutse gatoya kuri bimwe ku byo twavuga hejuru. Ni itegeko rigenga abakukuruka. Turashima kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarateye umukono ku ryo tegeko rigenga abakukuruka. Umuhango yari yahaye abakukuruke wo guteza imbere imibereho yabo ni ikimenyetso gikomeye kandi kitabesha cy'ububasha bwa leta bwo kubahiriza agateka ku bakoreye igihugu. Nyakubahwa mu cegera c'umukuru w'igihugu, turashimiye nyene icubahiro ko atayaga amasigara atishaga, kuko ahejeje gushyira umukono ku itegeko ritomora neza ingene ibyo mwemereye abakukuruke bigiye gushyirwa mu ngiro. Inani mpuzamashengika zirasaba kuboneka vuba n'irindi tegeko riraba abakukuruke bo mu bindi bisata by'abakozi bitari muri iri tegeko. Umukono ukashyirwako kuri iryo tegeko rigenga abo bakozi, aho ni mu gisata cya secteur public et privé nk'uko amategeko mpuzamakungu y'akazi mu gihugu cyacu abitegekanye. Ubugira kabiri ni ikibazo kijanye n'ubuzima buzinze n'ibibazo byo kwiyunguruza. Inani mpuzamashengika z'abakozi zirasubiye kumenyesha ko ubuzima mu Burundi bubandanya kuzimba cyane, bigatuma ubushobozi bwo kwikenura ku bakozi bugabanuka cyane. Ivyo bituma imiryango myinshi idashobora kwironsa ijanye neza nko gufungura, kurara aho baba, kwivuza no kugura imiti, kwigisha abana no kuronka ivyambarwa, tutibagiwe ikibazo c'ibitoro bitaboneka bituma gutwara abantu n'ibintu biguma bizimba mu gihe imishahara y'abakozi iguma uko iri. Ivyo navyo bituma abakozi bashobora ku kazi badatekanye, akazi kagaca gakorwa nabi n'umwimbu ukagabanuka. Inani mpuzamashengika z'abakozi ziboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko ikibazo c'ibura ry'igitoro n'amababara mabi bisongera isibe mu iduga ry'ibiciro, bigatuma gutwara abantu n'ibintu bihungabana bikomeye. Byongeye, ihinduka ry'ibihe rirashobora gutuma umwimbu ugabanuka, ari naco gituma inani mpuzamashengika z'abakozi zisaba kubahiriza ibidukikije mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ntitwokwibagira ikibazo c'umuyagankuba n'amazi vyabaye umuzibibuye mu bice bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu, bigatuma ubuzi buhungabana mu bisata byinshi, imibereho y'abanyagihugu igasubira inyuma. Mugabo ntitworeka gushima ingingo zimwe zafashwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nko mu gisata c'ubutare, aho wenyene yihagurukiye mu kukizamura. Tukaba tumusaba ko yobandanya muri iyo ngendo kugira ikigega cy'igihugu kibomboka. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, inani mpuzamashengika z'abakozi zirasavye ibi bikurikira kugira ivyo bibazo bitoregwe inyishu.
isubirwamwo ry'imishahara y'abakozi hakurikijwe uko ibiciro byiyongera ku isoko kugira ngo ubushobozi bwo kwikenura ntibugume bugabanuka. Gushyira ingufu nyinshi mu kugwiza umwimbu wo mu gihugu na cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tugabanye ibyo dusubira mu mahanga bizinze. Gutorera inyishu irama ikibazo cy'igitoro kandi yihuta kuko gifite uruhara runini mu gutuma ubuzima buzima. Kubandanya kugabanya ibirano y'amakoni n'amatagisi mashyashya uko umwaka utashye. Gutorera inyishu irama ikibazo cy'amatara n'amazi. Kwemerera amakinga, amapikipiki na tukutuku bitwara abantu n'ibintu gukora neza, binashobotse bakarenga ku biraro biri mu makaritsiye. Ibyo bizofasha kugabanya ibiciro byo kwiyunguruza n'igabanuka ry'ibiciro by'ibidandazwa. Kugurura urudandazwa kuri bose babishoboye aho kubihereza ba nkunzi monopole d'importation, de production et de commercialisation des produits de première nécessité. Kugerageza gutorera inyishu. Wowe ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi kugiye. Wowe ushaka ibiganiro bigufasha gutanga isi turimo. Hazi kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri. Dukora documentaire, inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe. Ani mutosanga inkuru zitwa handi. Ibiganiro bituma wiyumvira kandi ugahindura ko uboneye. Subscribe cyangwa sabone kugira ibiganiro bigushikire ku gihe. Brighton ITV. Ibura ry'amahera y'agaciro devise bituma ibintu bya nkenerwa bitaboneka n'ibintu bya nkenerwa mu mahinguriro menshi bikena bikiboneka cyane cyane nko muri OTB, Sosumo, Brarudi n'ahandi nko mu mashyirahamwe akora n'ayadandaza imiti. Gushyiraho umugambi wo kugwiza uburaro logement social muri iki giciro byo gupanga amazu byabaye indani. Gukomeza ibiganiro bihuza leta, abakoresha, abakozi, amashyirahamwe yigenga hamwe n'abahinga kugira ngo hafatwe ingingo zibereye zifasha abakozi n'abanyagihugu bose kubaho bibereye. Ubugira gatatu, ikibazo cy'ibohorwa ry'imishahara n'uturusho dutandukanye bijanye. Intane mpuzamasendiika z'abakozi zirasubiye kumenyesha ibohorwa ry'imishahara y'abakozi ritisunze amategeko y'akazi byongeye n'uturusho dutandukanye ku mishahara turacaboswe. Ibyo bituma abakozi babura ayo bacira n'ayo bamira. Umukozi arakeneye guhabwa impembo ibereye ijyanye n'ibyo akora n'igihe amaze akora. Ibi byatumye haba ukudashira umutima mu nda n'ingaruka mbi ku mwimbo mu buzi butandukanye. Ni ngombwa ko politiki y'imishahara isubirwamo mu buryo buboneka neza, ishingiye ku bumenyi, uburambe n'uruhara rw'umukozi. Inani mpuzamasendiika z'abakozi zirasaba ko habaho ibiganiro bihuza leta, amasendika n'abahinga kugira ngo hashyirweho uburyo bubereye bwo gutanga no gusubiramo imishahara bifatiye kuri SMIC izoba yasubiwemo. Ubugira kane, itunganywa ry'amashyirahamwe ya leta afite amategeko yihariye. Inani mpuzamasendiika z'abakozi ziramenyesha ko amashyirahamwe ya leta akora akurikije amategeko yihariye ko yoronswa uburenganzira bungana n'abandi bakozi ba leta mu kwitunganiriza akazi kabo n'ibindi bikorwa byabo na burya bagonga n'amategeko atandukanye. Inani mpuzamasendiika z'abakozi zirasaba ko leta isobanura neza amategeko agenga ayo mashyirahamwe kugira ngo abakozi bayakoramo bahabwe uburenganzira bwabo bwose atandukanye. Inani mpuzamasendiika z'abakozi zirasaba ko amategeko amwamwe yasohotse mu 2024 asubirwamo kuko atubahiriza amategeko mpuzamakungu n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko y'akazi
kandi akabangamira uburenganzira bw'abakozi ayo nayo. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/50 ryo kuwa 2022 ntwarante mu mwaka wa 2024 rijanye n'ibohorwa ry'imishahara mu kurusa zitandukanye bijanye. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/16 ryo kuwindira Ruheshi 2024 rihinduye itegeko cy'ikirangantego nimero 1/2024 ryo kuwa 13 mu Mukakaro 1989 rijanye n'itunganywa ry'amashyirahamwe ya leta, hamwe n'itegeko cy'umukuru w'igihugu nimero 1/17 ryo kuwindira Ruheshi 2024 rihindura itegeko cy'ikirangantego 1/2023 ryo ku 16 mu Mukakaro 1988 bijanye n'itunganywa ry'ibigo bya leta. Ubugira gatanu ibiganira mu kazi dialogue social. Nyakubahwa Cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, abakozi n'abakoresha turashima ko kuva ku mwaka wa 2021 twasiga imbere ibiganiro iyo hari ibibazo bibangamiye imigenderanire hagati yacu. Ivyo bikaba byarashobotse kuko muri uwo mwaka urwego nshingwantwaro rwa leta ruserukiwe n'umushikiranganji yaraje iby'akazi yaganiriye n'abaserukira abakozi n'abakoresha gushika naho gushyira umukono ku masezerano atunganya ibiganiro mu kazi ariyo twita mu Gifaransa Charte nationale de dialogue social. Tumaze imyaka igiye gushika kuri 4 turiko dusubiyamo ayo masezerano kugira ngo ajane n'ibihe muri b'abakazi haba ngaha mu Burundi iwacu canke mu nzego mpuzamakungu. Turizeye ko mu minsi itari kure urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi ruzokwemeza integuro rwarungikiwe n'abagize ibiro by'urwego rushinzwe ibiganiro mu kazi Comité National de Dialogue Social. Kuri twebwe iki kibazo kiroroshe kuko mu ntambwe zose icyo rwatashingiye ko harimo abaserukira urwego nshingwabikorwa rwa leta. Icyifuzo cyacu uyu munsi ni uko ayo masezerano mashasha amaze guterwa ko igikumu hota vuba hafatwa ingingo zose zankenerwa kugira ngo aje mu ngiro. Mbere ahubwo tugende turondera gutera iyindi ntambwe kugira urwego rujejwe ibiganiro mu kazi ruduzwe ruje muri za nama nkuru z'igihugu ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu ritegekanya mu ngingo yaryo y'275. Aha rivuga ko iruhande y'amanama 5 atomowe muri iyo ngingo y'275 ibwirizwa shingiro ryunganira ibwirizwa shingiro ritomora amabanga y'inama nkuru y'igihugu abazigize n'ingene zikora rishobora gushiraho n'izindi nama. Muri ubwo buryo twebwe abakozi n'abakoresha tubona ko tuzoba turonse urwego rukomeye ruzogiriranira hamwe hanini igihugu cyacu mu nzira yo gushyira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 igihugu giteye imbere muri 2060. Turanasaze yuko inzego z'ibiganiro komite de mediation ziri mu buzi butandukanye zokora nk'uko amategeko aziha ububasha. Tuboneyeho gushimira nyakubahwa umushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta be no gutenza akazoza abakozi ku ntumbero nziza imuranga yo gushyira imbere ibiganiro n'ingingo mu kazi. Turamuteye intege ko yobandanya muri iyo ntumbero nziza. Ubugira gatandatu umwidegemvyo w'amasendika. Umwidegemvyo wo gushinga no kwinjira mu masendika n'uburenganzira burekuye n'amategeko.
ariko birashika kenshi aho kubahirizwa uburenganzira ari umugani. Nk'uburorero nitotwezwa ry'abakozi mu bisata bimwe bimwe aho banka ibiganiro mu buzi, eka mbere hakirukanwa n'abaserukira abandi babahora ibikorwa by'amasendika. Aha twotanga akarorero nko mu gisata cyo gucungera abantu n'ibintu, societe de gardiennage. Inani mpuzamaserika zirasubiye gusaba kwemerera amasendika gukorera ku mugaragaro bitobamwo intambamyi arogusema descent. Inani mpuzamaserika z'abakozi zirasabye ko leta yoshiraho uburyo bwo gukingira abaserukira abandi mu masendika, kandi abakoresha n'inzego za leta zimwe zimwe bakigishwa kubahiriza ubwo burenganzira. Inani mpuzamaserika zisaba leta ko itegeko ritegeka abakoresha barenganya mu kwirukana abakozi bitwaje igikenye canke babahora guserukira abandi ko boza bariha katwe kabo indishi zisabwa na sentare, gutyo leta yoye kuguma ihahombera kandi hatuzwe akarenga. Byongeye hagasubizwa mu kazi abirukanywe barenganye, hanyuma imanza z'abaserukira abandi zokwihutishwa mu kuburanishwa no mu gushyirwa mu ngiro kugira bashobore kurangura amabanga yabo atantambara. Ubwindwi, gutegereza akazoza abakozi, protection sociale. Ku bijyanye no gutegereza akazoza abakozi, inani mpuzamaserika z'abakozi zirababazwa ko mu Burundi uburyo bwo gukingira abakozi mu kazi bukiri hasi cyane, bigatuma abakozi benshi bahura n'ingorane zitandukanye, kandi imiryango yabo ikarushiriza kuba mu mwiheburo kuko batabona neza kazoza kabo mu bijyanye n'ubuvuzi, pansiyo cyangwa ibindi bikenewe. Mu gihe abakozi bakingiwe bituma bagwiza umwimbu kubera kazoza kabo gatekanijwe neza. Nico gituma inani mpuzamaserika z'abakozi zisaba ko urugero batangira ko intererano plafond de cotisation rusanzwe ruhari boduzwa, kandi hari n'igice kinini cy'abakozi na cyane abakozi bari mu bisata bitararonka n'amategeko y'akazi abigenga, yuko nabo nyene boshishwa mu nguvu kugira ngo bateganizwe kazoza. Extension de la couverture sociale à l'économie informelle. Byongeye inani mpuzamaserika z'abakozi zirasabye ko abakozi bakorera mu mahanga bitabayere miga bakingirwa mu buryo bwose, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, kugira ngo nabo ntibasigare inyuma tenzo kazoza no kuronka umwidegenzo mu kazi. Ubugira umunani, intererano z'abakozi ku byerekeye guteganiriza akazoza abakozi. Inani mpuzamaserika zirasabye kwiharurwa ry'intererano mu guteganiriza akazoza abakozi cotisation, bose yo kwisunga amategeko umushahara urimwo byose salaire brut nk'abagengwa na code du travail kugira baronke pension yisunuye. Inani mpuzamaserika z'abakozi birasabye ko abakoresha bose bo kubahiriza iryo harurwa ry'intererano mu gutekereza akazoza abakozi. Turasaba ko muri INSS koba gutandukanya amakonti y'intererano cotisation zo mu bisata bitandukanye, igisata ca leta secteur public, ibisata byegamiye leta secteur public, n'igisata c'abikora utwabo secteur privé. Mu rurimi rw'igifaransa twovuga ko hoba séparation des comptes cotisants des secteurs publics, parapublic et privé. Ugwicenda, ishyirwaho ry'amategeko mperekeza agenga ibitabo by'amategeko agenga akazi hamwe no guteganiriza akazoza abakozi. Inani mpuzamaserika z'abakozi zirasabye ko ayo mategeko yosohoka vuba kandi akamenyeshwa ku mugaragaro ku bijyanye na code du travail
birasaba ayamaze kwemerwa ko yoja habona, ayasigaye nayo cane cane ayajanye n'abakozi bo mu nzu hamwe na bamwe batahora bafise amategeko bagenga mu buzi bakora secteur informel. Ubw'icumi, gutera umukono ku yandi masezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT. Inani mpuzamasendika z'abakozi zirasavye ko leta yotangura ibiganiro biganisha kwemeza ayandi masezerano ahambaye cane cane no gukingira amagara y'umukozi ku kazi no gukomeza akazoza abakozi santé sécurité travail et sécurité sociale. Aho ni isezerano 185, 187 hamwe n'102 hamwe n'ayandi ajanye no gukinga ihohoterwa rishingiye ku gitsina cane cane isezerano mpuzamakungu 190. Ubwa 11 intwari ibereye bono guverinoma nyakubahwa Tegera c'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, turashima intumbero yafashe yo kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Nubwo biri uko, impinga iracari ndende kuko ubuzi bwa leta n'amashirahamwe yayo buratatangwa hamwe hamwe hisunzwe ka mwana wa mama imigambwe canke ibiturire. Mu masoko ya leta marché public haracibonekeza akamwana wa mama n'ibiturire, ugasanga amasoko ahawe abatabishoboye bikagira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu n'imibereho y'abakozi n'abanyagihugu. Ko leta yafashe umugambi wo kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta, stratégie nationale de lutte contre la corruption, mukaba mwarabikuzemwo n'abaserukira abakozi, turabibakengurukire rwose. Mugabo dusaba yuko uwo mugambi woja mu ngiro bimwe biboneka n'izaniro mu bisata byose by'igihugu, abaserukira abakozi batibagiwe. Hari n'ikindi gifise ingaruka mbi mu masoko ya leta. Dufatiye nko mu gisata cy'inyubako infrastructure, intumbero leta yafashe yo gukoresha ibikorwa byose amashirahamwe ayikubwira gusa uguha na ARB, aho yayo mashirahamwe ari akora ivyigwa etude, akaba ari nayo abishira mu ngiro execution, akongera akaba ari nayo nyene yirimbura control, ivyo bita modèle d'exécution en régie. Turetse ko atacemeza ko ivyubakwa muri ubwo buryo biba bikwije ibisabwa mu buhinga. Iyo ntumbero yatumye amashirahamwe atari make y'abikorera ivyabo muri ico gisata ahungabana, ayandi mbere arugara, akazi karahungabana, n'abakozi barasezererwa n'abakoresha babo. Gukingira ibidukikije ubwa nyuma, inani mpuzamasendika z'abakozi zirarajwe ishinga n'ihindagurika ry'ibihe rifise ingaruka mbi ku bakozi. Izo nani zirasabye leta gushiramwo abaserukira abakozi n'abakoresha mu migambi yo gukingira ibidukikije no guhangana n'inkurikizi z'iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gusozera, nyakubahwa Tegera c'umukuru w'igihugu c'Uburundi, banyakubahwa mwese muri ngaha, imbere yo gusozera rino jambo twagira twibutse igikorwa nyamukuru c'amasengero ko ari uguterera mu iterambere ry'abakozi n'akazi, ntiyofatwa nk'intambamyi ku bakoresha bamwe bamwe canke leta nk'uko hariho ababibona gutya. Ni naco gituma dusubiye kwiyemeza gutanga intererano yose ishoboka mu kugwiza umwimbu no gukomeza iterambere mu kazi biciye mu biganire iho cose bishoboka, kugira dutere mu mbono kazoza y'Uburundi bwifashe 2040 pays émergent n'Uburundi buteye imbere 2060 pays développé. Ariko amasengero arasaba ibibazo biba bishishirije byoronka inyishu. N'iki kibazo cy'ubuzima buzimvye gifatanye n'ico kubura igitoro kiraraje ishinga abakozi n'abanyagihugu benshi. Nyakubahwa Tegera c'umukuru w'igihugu c'Uburundi, ntitwokwibagira gusubira kubashimira ku kungene mwama mwitwararika neza y'akazi
n'abakozi tunabasaba kubandanya muhagararira ibiganiro mu kazi. Niharambe umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, nihahangame amasezerano aharanira agateka k'abakozi, nihahangame ibiganiro mu kazi, nihahangame akazi kabereye. Murakoze cyane mwese. Kaze mu kimenyeshamakuru Akejo Media. hari serivisi zitandukanye arizo Nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity. na stage ku banyeshuri Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. mu bisata bitandukanye aribyo informatique de gestion, automatique de maintenance informatique de communication. Kaze ku kimenyeshamakuru Akejo Media. woba ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi ku gihe, woba ushaka ibiganiro bigufasha gutahura isi turiho, haze kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri. Dukora documentaire, inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe. Aha niho uzosanga inkuru zitavugwa ahandi, ibiganiro bituma wiga wiyumvira kandi ugahindura ko ubona ibintu. Subscribe ushaka sabone kugira ibiganiro bigushikire ku gihe. Brighton ITV.